mwipfuza ko jewe mfasha gute ivyo bikorwa muriko murakora. Nibaza ko intambamyi nyamukuru dufise ari ibikoresho, bisigura ko tudafise ibikoresho atakintu na kimwe twashobora gukora. Ibikoresho uvuze n'ivyahe? Imashini, internet naho dukorera. Hamwe nko mu ntara zose canke mu makomine yose twa dufise ibikoresho nk'ibi, ugwaruka rwinshi ngo bironkeramwo akunguko. Jewe no bishingira intahe birakora. Uvuze ko mukeneye internet, computer, na sare mukoreramwo. Ahangaha Perezida William Ruto wa Kenya yari yatembereye ikigo bita TRAS NZOEA uko nyene mukibona Community ICT Hook. Iki ni kigo ugwaruka rukoraniramwo ruriko rurakora ibikorwa byo kwiteza imbere, ibikorwa byo kwibeshaho bakoresheje internet. Iki kigo bacita gitume, bisigura ngo ni wihe akazi wewe nyene. Ntimwave mugira ngo no kwituma bimwe by'iwacu tuvuze ngo ja kwituma muvyumva biratandukanye. Gitume aha tugomba turabire hamwe ingene urugwaruka ruronka amahera, kandi amahera y'agaciro n'igihugu kikahatorera akoyokwe. Amakiga hazari ni sawa President, ndanezerewe no kuba turi kumwe. Jenda mu freelance graphic designer, ukora graphic design. Ego President, je natanguye urugendo rw'ibi bintu mu 2016 niho naheza ishure ryisumbuye. Sinashoboye kuronka amahirwe yo kuja kuri kaminuza, ariko numva nkunda ibintu bya design kuko ndakunda gucapa. Mfashijwe rero n'iki kigo, hariho icigwa twakwirikiranye kuri internet. Je ico cigwa nakigize umwaka wose. Gushira rero mu ngiro ivyo twize nico cari kibazo. Nta gikoresho nari mfise cyo kubishira mu ngiro, nta internet nari mfise, cari kibazo. Buguriye kino kigo rero jewe nabonye ari umuco unyakiye. Naciye ndonka ukuntu nja ku mashine, hanyuma nca ndonka internet. Aha dukoresha internet ku buntu, niko guca nshira mu ngiro ivyo nize. Naciye niga ibintu byo gukorera service abantu kuri internet. Dukoresha application bita Upwork. Ni application ushobora kubona ibintu biri ku isoko, ugaca ababidandaza ubahuza n'abakiriya. Wewe ucubandikira mukanegosia, igihe bemeye ugaca ubahuza n'umukiriya. Kuva mwaka uyu maze kuronka ubuzi indwi. Dufise ubwoko bw'ubuzi butatu. Hariho ivyo dukora uri kurakorana n'umukiriya wawe directement, ugashobora kumukorera nka logo agaca kuriha. Hariho na kandi muvugana n'umuntu ukamukorera isaha akaguhemba amadorari 5. Ufashe ubuzi bwose nakoze uko ari 21 naronse amafaranga angana n'amadorari 900. None ayo madorari 900 wayaronse mu mwanya ungana gute? Nayaronse mu mezi 2 n'igice. Turetse n'aba bakiriya bo kuri internet, hariho n'abandi bari ngaha mu gihugu tuba dufise. Abo nabo twakorera dukoresheje ama email, arungika igikorwa agomba gukoresha, hanyuma tukasha tukimukorera. Ubu n'uburorero rero bw'ibikorwa nakoze. Hanyuma murabona yuko nkora amarogo. Aka nakarorero ka logo nakoze, murazibona. Aha umukiriya nazikoreye ari mu Budagi, urumva n'umukiriya wanje. Urabona izindi logo nakoze zo ku macupa, naho umukiriya wanje ari muri Germany. Ivyo byose wabikorera ngaha Gitare.
ego hanyene nk'uyu urabona namukoreye magazine ivuga inkuru yandungikiye amafoto n'ibyandiko hanyuma nje ndabikora ibi byose nibyo nakoze nkoresheje internet. Me, how would you want me to support what you're doing? Okay, ibi nabitangiye insiguro igihe twatangura. Aha yarabajije ati jewe nk'umukuru w'igihugu mwipfuza ko nobashigikira gute muri ivyo bikorwa muriko murakora. Mwiyumviye inyishu yamuhaye, yamubwiye ati turakeneye ibikoresho, dukeneye imashini, dukeneye internet, dukeneye naho twokorera. Ati nyakubahwa president, twarabonye ko bikora ibigo nk'ibi bigwijwe mu ma province yose vyofasha ugwaruka cane. Ubwa mbere na mbere murumva umukuru w'igihugu aramutse abaza ugwaruka ati mwipfuza ko mfasha iki jewe nka president mu bikorwa muriko murakora. Iri jambo riraryoshe uribajijwe na nimero 1 nimero ya mbere umukuru w'igihugu akubajije nkuko tama abo ugomba wogorore. Ubwa mbere aba yagishimye umuntu wari we wese naho yokubaza ati wewe muri ivyo bintu uri kurakora wipfuza ko jewe nogira uruhara ugwahe mu gufasha ivyo bikorwa uri kurakora. Iri jambo riba riryoshe. I think the biggest challenge is resources, because if we don't have resources, that means we will not learn anything. Resources is Computer, internet, workspace. If we have like ICT hub like this one, let's say in each county, or maybe in each constituency, many youth will benefit from this because it's really working, and I can testify it's working. Ivyo nabisiguye. Reka twumve ikindi kibazo yababajije. Internet, computers, and a furnished room like this. Yes. Uriko uravuga rero uti ibi bigo tubigwize ahashoboka hose. Ego me president. Yes. Uti rero dushireho ibikoresho nkamwe n'ibinyene. Mugiye bidufasha ngaha Gitare bisigura yuko nahandi byo bafasha president. Nari mu ntara ya Nandi ejo nahuye n'umujene yitwa Brian. Yeko arambwira nk'ivyo nyene uri kurambwira. Mbega ruzi yuko ubu dufise umugambi wo kwishura kuri ico kibazo cawe nyene kubijanye n'ibikoresho. Mu migambi dufise harimwo umugambi wa gatanu uvuga kuri ibi bintu byo kubuhinga ngurukana bumenyi. Tugomba gutanga vyihuse ibikoresho by'ubuhinga bwa none muri Kenya yose. Kandi twarahinduye n'itegeko kugira ngo dushobore gukora nkuko nyene wariko urabivuga, kugira ngo ahantu henshi hashoboka tube dufise ibikoresho nk'ibi biri ngaha, mbere bishobora kuba bikomeye gusumvya ngaha. Turiko turondera abajene nka wewe bashika 300 mbere barenga, kugira ngo sare yose ikorerwamwo ICT ibirimwo umuntu abimetiriza nkuko kuri wawe. Uwo rero niwo mugambi dufise wihutirwa. Ubu hariho amasantre nkaya 105 mu gihugu cose. Ubu twipfuza gushiraho amasantre 1400 muri Kenya yose. Uwo niwo mugambi dufise wihuta. Nyene icubahiro je nitwa Brian Kepchumba, ngomba kuronka diplome muri ICT. Nagomba ndakwereke uko ndonka amahera nkoresheje internet. Urabona konte ya Remo Task yanje. Uti subiramo twumve. Remo Task. Ni Remo Task account. Remo Task account. Natanguye gukora ibikorwa byo kuri internet mu 2022. Mu kwezi kwa 12. Okay. Biraboneka. Kuva ico gihe gushika n'ubu. Nyene icubahiro urabona amahera nashoboye kuronka n'amadorari 286. Ayo ni nkangahe mu makenya? Ni nk'ibihumbi 45 by'amashiringi y'amakenya. Aho rero kuri ayo mahera ucukuramwe amatagisi.
subiramo twumve gukuramwo iki baratwenze baruma batuye umupira arariha Nicole ndakurahi. Yes, Your Excellency. My recent payouts, as you see, is $172.50. That was all. Nyene icubahiro urabona yuko amahera mperuka kuronka guhembwa ari amadorari 172 n'uduce. Was on So you day worked 2, between- yes. I worked That was for work between when and when? between 26 December until date. Yes. Yes. Uh-huh. So, Your Excellency, as you see here is my So recent that payout, is, so that is 100 and 172 recent payout. that is for almost a month. No, that's just per week. That's per week. Yes, that's per week, yes. 170. 172, yes. As you see, I've worked for That's two, like 20, that's how much? that's 26,000 26 years. per week. Yes, 26 per week. Na uko shuleni? Niko shule. Ati none wewe aya madorari 172 uyaronka mu kiringo kingana gute? Ati ndayaronka mu kiringo c'indwi. Arasubira aramubaza ati mu kiringo c'indwi amadorari 172 ati ukabura umunyeshuri ategonye n'icubahiro je ndayaronka mu kiringo c'indwi. Niko shule. Unaendelea na shule? Kabisa. Very good. Very good, very good. Pongezi. Thank you. Uh-huh. Yes. Very good. Yes. So what tasks are you doing? You work how Yes. long? How many hours do you work? Nibikorwa ivyahe ukora mbega ubikora mu masaha na gute? We have task, you are given a task and you are calculated time, like you have a task for 1 hour. Urashobora kuba uri kurakora igikorwa bahagihembera ku isaha. Yes, I do on expert task training of AI, like ChatGPT AI. We have Google Bot. Yes, this all AI. We are training on remote task. Ibikorwa rero dukora ni ibintu bijanye na AI tuba twararonse inyigisho zijanye n'ibi bintu vya remote task. Igikorwa nagerageje kwereka abakenya nuko nagerageje kubasigurira ukuntu ushobora kuronka amahera ku buhinga ngurukana bumenyi. Yes. Can you confirm that it is a reality? Urashobora kuvyemeza yuko ari ukuri? Yes, I can confirm them through my account that it online really pays. As you see my account now, I'm able to earn more than 10,000 per week. I can say that online pays. No vyemeza kuko noca ndabereka konte yanje nkabereka amafaranga mpembwa kwiyinga. And this is for just and you're still in school. I'm still in school, yes. You know, it's not a full time. It's just for a few hours. Yes. Kandi ivyo ubikora ukiri kwishure siko? Nukuvuga ngo ntubikora umwanya wose, ubikora umwanya mutoya. And It's a part time. Yeah. So Wewe rero you'll izo help mfasha me kwemeza persuade, ugwaruka ko young people hariho that there is akazi opportunity in digital gaca ku mbuga ngurukana bumenyi. jobs. Yes, I can tell them that online pays and let them come here. It's free. You can get free Wi-Fi, free internet, and able to work online. Nobabwira nti hariho akazi ushobora kuronka ubicishije ku mbuga ngurukana bumenyi ngaha. Baguha wifi ku buntu na internet ku buntu. Hanyuma ukironkera ayo madorari. Reka nishure ca kibazo ca Jean Claude Karegwa ndenzako. Ati hoko gwiki kugira ngo tuziganye amadorari make dufise. Inyishu y'iki kibazo yoyo irumvikana kandi ni ntoya. Ayo dufise twokwirinda kuyacisha mu binywabi tukayakoresha uko ategerezwa gukora. Urumva nayo make abonetse abategetsi bagaca bagira amarobingi yo kuyatwara ku isoko mu kinyegero. Urumva abari kibazo. Ikibazo ca kabiri ni giki cokogwa kugira ngo twongereze umwimbu w'amadorari mu Burundi. Vyose bigakorwa mu ntumbero yo kwikenura mu byo tuzeye hanze. Aha ni nk'ibitoro n'ibindi. Nagomba mu nkundire tugaruke ngaha Kitare.
ubwa mbere na mbere kugira ngo Burundi bwinjize amafaranga y'agaciro nuko bwo kwitaho ugwaruka nigo rufise ubumenyi, nigo rufise inguvu, nigo rufise umwete, nigo rufise amaraso yo gukora amafaranga nayo izi mbuga ngurukana bumenyi zirashobora kuyaduha. Akarorero naka nerekanye, ibi ni biharuro biboneka, amadorari 172.50 Brian arashobora kuyaronka ku ndwi. Basi twe dufatire ku gitigiri cyo hasi gose k'umujene w'umurundi yoshobora kuronka amadorari 100. Yakoze ku ndwi aronse amadorari 100. Amadorari 100 ku ndwi bisigura ko mu kwezi azoronka amadorari 400. Amadorari 400 ubu idorari rigeze ku bihumbi 5. Fata amadorari 400 kugwiza n'ibihumbi 5 aronse amafaranga ngahe y'amarundi, aronse imiliyoni 2. Dufate mbere ko yarishe tax twayirishe murumva yuko umukenya ronka amadorari 170. Dufate ko uwo mujene w'umurundi muri ayo twagiye turaheba yarishe tax. Umujene w'umurundi ngaho ku miliyoni 2. Mana yanje mu mwaka umwe uwo mujene yoba ataragura imodokari yiwe yoba ariko arakora iki? Yambaye amahera yoba yatwara mu birotsi. Nababwiye nti aha ibihe byohinduka mu Burundi, umujene wese ntarakigira ubwoba kugura imodokari yiwe. Yes, birashoboka wampaye inka. Nimba muri Kenya bariko barabishobora, twebwe nitwe tutobishobora. Mwumviriza aka kantu, Perezida wa Kenya yaratahuye ko bashobora kubyaza umusaruro internet. Bantu b'Imana, ubusa umwanguho. Reka rero ngaruke kuri wa mugambi wacu w'inkwavu. Munyumve neza, n'uyu mugambi si mubi, naho n'umugambi ushoboka. Bariko barerekana ukuntu ushobora gutunga inkwavu 10, hanyuma mu kiringo kanaka zikaba zavyaye, hanyuma ugashuzigurisha, urazigurisha ko ushobora kwiteza imbere. Ego cyane, urashobora kwiteza imbere. Hariho abariko baratera imbere kubera inkwavu, ivyo ntawo bihakana. Ariko ngo batubijanishe gatoya n'umugambi wa internet. Mu gihe ufashije ugwaruka rukaronka internet ku buntu, muri Kenya urumva yuko muri bijya bigo bayitanga ku buntu, kandi bagiye kugira ibigo 1,400. Basi twe tureke kuvuga yuko internet yoba ari yo ku buntu, ariko yoba ari y'amahera, ariko ikabiriho yihuta kandi izimbutse. Umujene ashoboye kuronka amadorari 100 akoze akazi kuri internet. Mwumva umwe atunze inkwavu, ayo mahera yo yaronka muri za nkwavu mu kiringo kingana gute? Aha turiko turagereranya. Ntimubona yuko akarusho kari muri urugwaruka ubuhaye ubufashije kuronka internet? Ubu birashoboka yuko ushobora gukorera mu cumbi wawe ataho wirutse, atabisi ugiye gufata, atamvura kunyagiye, ukaronka amahera. Mu Burundi rero harageze ko duhumuka, tukabona aho abandi bageze, tukabona aho isi igeze. Ntitugume muri vya vyiyumviro vya bindi, tujane n'igihe. Ugwaruka n'abantu bashobora kwakserera iterambere mu kanya gatoya. Ugwaruka n'umutahe ukomeye ku gihugu, ariko mu gihe ubaretse bakirirwa baradaraza amarimi kashe, za nguvu na bwa bwenge ntavyo baba bariko barakoresha. Mwiyumvire aka kantu, mwiyumvire ugwaruka dufise ingene rungana, abashomeri dufise ingene bangana. Dufise nk'abashomeri bangana n'ibihumbi 50, abashomeri ibihumbi 200 bakaba bariko barakora aka kazi kuri internet, binjiza amadorari nkaya, amadorari 100 kwiyinga, nukuvuga amadorari 400 ku kwezi.
Uburundi bwosubira kuvuga ngo bwakenye amadorari. Murumva yuko aba bajene bobo bokora akazi bahembwa amadorari. Kubwanje iki ni ciyumviro canje. Aya mafaranga ariko araja mu nkwavu, iyo biyumvira bakayinvestisa muri internet, imiryango myinshi cyane yo kugurutse. Iyumvire ubu n'umuntu akurungikiye message kuri WhatsApp kugira ngo wugurure audio canke agutelefonye, ni kibazo gikomeye. Kubera iki? Internet ntayiriho. Nahiri ibifise umuvuduko mutoya cyane. Muri kino gihe tugezemwo nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere kitagira internet. Urumva rero ko urugwaruka dufise ari ikawa yumye. Urugwaruka rwari rukwiye gushigwamwo umutahe. Leta yari ikwiye kubashiramwo umutahe, bagakoresha inguvu zabo, bagakoresha ubwenge bwabo. Leta nayo yoba iriko irahungukira. Uko rero ayo madorari yo kwinjira, abo bajene baba bariko barakora iyindi migambi nayo. Hari uwuca usanga atanguje business, akaba ahaye akazi uwundi akaba ariko arakora iki gikorwa, ugaca usanga ahaye ubuzi abantu benshi, ugaca usanga aba bajene bose barakora. Aya mamiliyaridi rero ariko araja mu nkwavu yarakwiye gufasha urugwaruka. Leta ikarondera mbere n'abantu b'abahinga bahugurwaruka inyigisho z'ukuntu boshobora kwikorera akazi kuri internet. Murumva yuko muri Kenya leta yonyene ariyo igomba kwishiramo umutahe. Uretse yuko ayo madorari yoba ariko arinjira mu gihugu, umujene wese ariko arakora yotegerezwa kuri kori y'igihugu. Reka ndeka kuvuga menshi, utahura yatahuye. Ibintu vyinshi turiko turahomba kubera ukubura internet. Kubera ko igihugu cacu ibi bintu kitabishiramwo inguvu. Nk'akarorero, igihugu c'u Burundi nta masezerano gifitaniye na YouTube, nta masezerano gifitaniye na Facebook canke izindi mbuga. Ariko izi mbuga ni imbuga ziba zikwiye gufasha abajene kino gihe. Mu minsi heze naravuganye n'umurundi ari muri Amerika, yaronse ukuntu yozana internet mu Burundi. Yavuganye n'abantu bozana internet yihuta cyane, aragenda arasigura uwo mugambi mu Burundi. Ariko kubera iri soko rya internet mu Burundi rifiswe n'abantu bari mu mugambwe, ngo hari umuntu yaciye amukebura ati sha ivyo bintu ntiwo bivamwo, ati genda shahu uburarya ayukoreye, ati ibi bintu wewe ukabijamwo ugakonkiransa isoko ryabo baca bakwica ubunyene, ati wewe urihimvye. Murumva yuko iki kintu ari kibi cyane gose. Nta terambere twova twarashitseko isoko batariha ushoboye, bakariha umuntu ngo nuko ari mu mugambwe gusa. Umuvuduko wa internet mu Burundi urababaje cyane gose. Nibaza ko ari cyo gihugu canyuma kwisi gifise umuvuduko utameze neza. Ibindi bihugu ubu vyiruka no gushiraho umuvuduko ukomeye wa internet. Ivyo bica bituma ubuzi bwose bukorerwa mu gihugu bwihuta, amaserivisi yihuta. Mwarumvise nk'ahantu mukuru w'igihugu yagenda bakamubwira ngo nta connection dufise, connection yagiye. Ari umukuru w'igihugu agiye ahantu bakamubwira ngo connection yagiye. Ivyo bintu birateye isoni. Nta kuntu na gutoya twoshobora gutera imbere tutagira internet. Murumva rero ko ibintu vy'umugambwe vyishe ivomo, aho guhakaza bagashoboye bagaha abanyamugambwe. Abandi bo mu bindi bihugu bageze kure. Abandi bajene bo mu Rwanda, muri Kenya, abajene bo mu Buganda, abajene bo muri Nigeria, no mu bindi bihugu usanga bageze kure kubera iyi internet. Murumva yuko mu Burundi tuguma inyuma mu bintu vyose. Abarongozi bacu rero barakwiye kwitaho
iki kintu ca internet ntibagifate minenegwe kuko kiriko kijana n'umurindi w'isi. Bamenye yuko amase ya kera atagiho mu rutaro. Akagohe kugwaruka bw'Uburundi. Naho turiko turavuga yuko iki gikorwa ca internet co bafasha, ni gikorwa gisaba ubwizigirwa. Umuntu ari mu Budagi, ari muri Amerika, ari muri Australia, ntakuzi, ntimurabonana n'umunsi wa rimwe, aguhaye igikorwa ati kinkorere umwanya uyu uraza kukimpa hanyuma nje ndaguhemba. Naho akakwizera akaguha amahera ati nkorera ico gikorwa kubera wamweretse yuko ugishoboye. Amaze kubona rero urwaruka rumwe rumwe rufise umunoho w'amahera, ukabaha amahera kugira ngo bagukorere igikorwa kanaka, ayo mahera bagaca bayarya, ca gikorwa ntukibone, ahubwo na nimero ya telefone bagaca bahindura. Abantu rero bakora nk'uku, abantu baba escrow, ibi bikorwa vya online ntavyo boshobora gukora. Ni igikorwa gisaba ubwizigirwa. Nama mvuga nti don't work for money, work for confidence. Ivyo ukora reka gukora uhahamiye amahera, reka gukora urondera amahera, kora kugira ngo uronke ubwizigirwa, uganye ubwizigirwa. Ivyo ugomba gukora vyose utari umwizigirwa n'ubusa n'ubuhombe. Umuntu aguhaye 100 ati nkorera kano gakorwa, urabiriye urabiheranye. Uwundi muntu araje arakubaza ati ewe naka nagomba ndamuha gakorwa ankorera k'imiliyoni 3. Bega basha numwizigirwa. Ugaca uvuga uti ya ntugeze ujya n'uwese kro wa danje. Murumva ugize umunoho w'100 uhemukira umuntu, uciye ubura igikorwa cari kuguha miliyoni 3 kubera bya 100 gusa wanohokera. Ibi ndiko ndavuga ndabizi, ndamaze kuvyigereza jewe nyene. Abantu bamwe nkabaha igikorwa ntinkorera iki gikorwa, bo nkabaha amahera akira nkorera igikorwa, basha bagaca bagenda, niyo baciye ntusubira kuhabona. Umuhamagaye no kuri telefone ntakwitaba. None umuntu nk'uyo gabantu b'Imana mwumva yokora ca gikorwa ca online ntivyoshoboka. Rero iki gikorwa ca online ni gikorwa gishoboka neza, ni gikorwa gishobora guhemba, ariko murumva yuko bisaba ubwizigirwa. Reka gukorera amahera, mukorere ubwizigirwa. Iyo uri umuntu w'umwizigirwa, umuntu wese yogira amahoro ari wewe umukoreye igikorwa. Abantu baraguhererekana bati ya ujya n'umwizigirwa. Aha rero turi mu ishure ry'abarundi bose, ubwa mbere tubanze twihane iyi ngeso y'ubuhemu, iyi ngeso y'ukutaba abizigirwa. Umuntu yahora akora ivyo bintu mvuze abihebe, kuko ubuhemu ukutizigirwa biri mu bintu bituma umuntu aguma mu bukene. Reka ngarukirize ngaha, nariko ndabereka yuko bishoboka ko twoshobora kwinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu c'u Burundi, kandi tukaronka n'ukuntu twikenura, n'ukuntu twiteza imbere. Iyi ni inzira ya mbere, ngiye kwerekana n'izindi nzira zotuma amafaranga y'agaciro yinjira mu gihugu c'u Burundi ku bwinshi, ubuzima bw'abantu bukoroha, ibiciro bikagabanuka, Uburundi muri rusangi bugatera imbere. Muzoba muri ngaho muriko muravyumviriza. Mvuze amakosa muzombwira muti aha urabeshe, arivyo mumbwire muti ibi bintu nivyo birashoboka. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibananirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage ku rubuga rwacu rw'ishure ry'abarundi bose.